kaze nshuti bagenzi mudukurikira kuri Polisi Web TV. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu Nyakanga umwaka wa 2017 igipolisi cy'u Burundi caratunganije imyimenyerezo ku bapolisi ijanye no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Iyo myimenyerezo ikaba yabereye ku kibuga c'inkino kiri kw'ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge. Abapolisi barenga 500 nibo bakoze iyo myimenyerezo. Iyo myimenyerezo rero ikaba yarijanye no kumenya guhangana n'imigumuko, kurwanya iterabwoba, kubohoza abagizwe imbohe no gutegura ibisasu bitaturitse. Ni inkuru twateguriwe na OP1 Ndayishimiye Leopold. Abo mubona n'abapolisi bariko bakora imyimenyerezo yo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Abapolisi bagera ku 500 niyo baronkejwe izo nyigisho. Ivyo bikorwa biri mu ntumbero by'ishyirahamwe rihuza inzego z'igipolisi ziri muri Afrika y'ubuseruko bita EAPCO, rikaba rihuza ibihugu 13. Muri iyo myimenyerezo harimo ubuhinga butandukanye, kumenya guhangana n'imigumuko, kwekuza abantu babagizwe imbohe, guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, be n'ibikorwa byo gusambura ibisasu biba byatezwe. Muri ibyo bikorwa byose harajamo n'ibikorwa byo gutabara imbabare. Wararongoye imyimenyerezo yatwiganiye icyatumye yatunganya imyimenyerezo nk'iyo. Uko mweje kubibona igipolisi cy'u Burundi cyatunganije umwimenyerezo wo kurwanya abateroriste. Umwimenyerezo twawutunganije kubera twisunga ingene aka karere cyane ishira mu gitwa EAPCO. Iryo shiramwe ni ishiramwe rihuza abarongoye ibipolisi byo muri aka karere. Ni bihugu 13, mugabo ejo bundi hitavye 12. Iryo shiramwe risaba yuko kira ku mwaka igihugu cyose gitunganya imyimenyerezo nk'iyo yo kurwanya iterabwoba. Uyu munsi rero turagishitse ko murabibonye, cyahuje igipolisi gikorera ngaha mu gisagara cyose, bizotunganywa no mu bindi bisagara by'igihugu. Inumbero y'iyi exercice rero ni kurwanya, nkuko nabivuze, ni kurwanya iterabwoba dukoresheje ubuhinga bwa none bugezweko. Umwimenyerezo ko yari w'intango wahuje imigwi y'igipolisi gusa. Mwaboye ko nabaja kuvura abantu araho muri protection civile canke ibitaro vy'igipolisi. Kugwanya iterabwoba sigikukwa kubera atari ikuwa cy'igipolisi gusa. Umwimenyerezo uzokurikira tuzoshiramwo abasivile. Abasivile harimo abarongo intwaro, harimo societe civile, ariyo namwebwe murimo bamenyesha makuru, hakajamwo ama ministère technique atari make. Ibyo rero tuzogikora umwaka utaraye nk'umuyobozi mukuru yabibabwiye, kizoca gihuza twese. Mu isi yose iterabwoba ririganje. Uburundi rero tuzakwitegura kuko ntituzi umunsi n'isaha uwo mwansi ashaka kudutererako. Uwo arongoye uyo mugwi wa polisi bari muri iyo myimenyerezo yatubwiye intambwe ya mukuru zikoreshwa mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Kurwanya iterabwoba si bitwakoze gusa, kogwa byinshi. Iterabwoba rihagaze kuco twokwita piliers 4. Iya mbere ni ico bita mu Gifaransa gukinga, prevention, arico gukinga. Icya kabiri no gutohoza. Icya gatatu no gukwirikirana abo babigize. Icya nyuma ni mu gihe habaye igitero kugira ngo ico gitero nikibabaze cyane igihugu. Ivyo rero byose tuzagukogwa nico gituma igipolisi cyonye kitobishobora. Tuteza kushiramwo abo dusangiye ico gikorwa, haba abasirikare, haba abasivile, abajejwe itohoza, igendereza, twese tugakorana. Mumenya ko imyimenyerezo nk'iyo izobandanya, bikavuga ko uwundi mugwi wa polisi ubwiza kuba wahejije imyimenyerezo
imbere yuko uyu mwaka turimwo urangira. Murakoze, mwari kumwe na OP2 Mubwa.